aronse occasion nk'iri yaruhurira abakinyi kuko ni match ariko kikiwo kuvuga ngo bashaka victoire Atalanta niyo nabatsinda mukwiye ko mbona yanabahakije aho yego kabisa yo nabatsinda mukwiye yari avantage rero yuko je simbona impamvu yukugarura bariya gushika kuri ba Lamine Yamal uvunikishije umukinya yariya buriya ico mwovuga nigiki muvunikishije umukinyi ari important muri groupe nari nihenze FC Barcelona yaronse imiliyoni 45 kuba yagiye muri deuxième place 45 millions none hariyo possibilité ko batakaza iriya deuxième place ya FC Manotanga si 10 ntibyashoboka ntibyashoboka ko bayitakaza kuko mu mugongo wabo hari Arsenal nivyo ntivyakunda ntivyari gushoboka nta mpamvu ahubwo iyo batsinda bari gushobora gufata premier place iyo batsinda ahubwo nico ya visa peut-être nico yari karaviza nico ya visa ndibaza urumva nico yari karaviza kuko iyo atsinda yagira amanota 21 ariko naco yakiviza yibaza gute ko nuko yabonye nyene mugani wa ko Liverpool nayo yagize rotation nyinshi urumva mugabo simbona importance yo kuzana Lewandowski Lamine Yamal Lewandowski nk'uyu n'umuntu akuze deja ubukuye gutangwa ko mugiya management no kuri match zimwe zimwe Rafinha ya Lamine Yamal Pedri bose yabazanye kabisa aho umuntu yaruhuriye ni Casado wenyene paraporo y'ivyamazi misaki urumva kandi ufise Frankie de Jong ushobora kuba uwokinisha umuntu nka Casado Gavi nivyo muntu guheze yaruhutse buriya yagerageje kugira ko rotation ariko naba muri rusangi abamenyereza baratandukanye Afrika ashobora ati je no mnyeza nakunda defeat gusa twarabonye yuko bimwe mu nenge aba ba Hector Fonte bose ni wari umwanya wabo aba Gerard Martin aba Gerard Martin yego n'ubuhungu ubwara bwa Pablo Troy twabonye muri match ya Ibaze n'induru zimazigiye kwa Nsufati yamufise kuri bench nta no kumukinisha urumva n'ikintu sinzi kumbure wewe Fermin Lopez ni match yiwe yo muri weekend yabaye home di match harutse ku Barca ku Barca gana match herutse ntiyayikinye na match heruka ntiyayikinye gusa kagomboye ku Barca Ferran Torres Fermin Lopez Casado na Pau Victor nibo bakinyi bashoboye kugombora ku ruhande rwa FC Barcelona mu gihe bino bigabo byari bibuze umukinya akomeye Ademola Lukman wewe ntiyashoboye kuboneka mu rukino kumbure yari kandi aba bagabo bobo Yves bategerezwa gushiramo agatege kugira ngo baronke iyo big 8 abandi barimo aba ba Atalanta kuko kudatsinda kwaba kuse kuva muri big 8 bari basanzwe bayirimo rero vyumvikana yuko aba bashiteze gushiramo agatege Barca urumva bobo bafite intunganyo yabo ntawuzi wavuze ngo Barca iyo intsinda yari kubi ya mbere baca banganya amanota curaba ku bitsindo Barca c'est 15 nivyo ni equipe maze gutsinda ibitsindo byinshi yari kuci biyambere ahubwo Arsenal ni itari gushobora kubahamba oya ntivyakunda Arsenal ntivyakunda kuko malgré kunganya Arsenal yatsinze yaciye hambya Barcelona yaciye hambya Barcelona cyo kimwe n'iza Inter de Milan oya ndatahura impamvu yagombye gukoresha iki giharuro yabona nyene ko ashobora gufata umwanya wa mbere baca bitwara ya kokanoti kanoti singe 45 million igura umukinya komeye Kurumukiye mwiza kanoti nyene ntaco katogukoresha baravisa baba mu muziki barazi n'indirimbo zabo ngo akano nuko rero wiswe Barca aheza mu kibaca kabiri twabonye Arsenal ku munsi weje nabo navuga ati kangira ama rotation nshimo bakinyi bamwe novuga ko baba reserve ariko novuga ba Jorginho nabandi ntitukuze kubona batangura mu kibuga ariko arabakinisha ati mwebwe fata naba bana mubereke yuko ibintu bishoboka ku munsi wejo tubona biswe Arsenal Arsenal yarangije mu mwanya wa gatatu yakina na Girona yakanga Girona yarahejeje yaratashe mugabo yarangije ku mwanya wa 33 urumva nta mpamvu yukutagirane yukutagira rotation rotation bari bamaze kuvuga ati uko biri kose
nta Barca dusumvya nk'uyu Neto ryari rya mbere akinye mu igori rya Arsenal Kiviol na Gabriel Magalhaes kubakinisha yarahaye akaryo kuko Saliba aruhuka kandi biba bikenewe cyane ko Saliba ko yaheruka mu mvune yaheruka mu kano kaga problem musculaire nyene bon yafashe uwitwa Julien Timber aramuruhurira azana muri bwa buryo Thomas Partey amukinisha iburyo Nachancane kwazi yuko muri Mediana ashobora kuruhungurira benshi hagakina benshi kuko Jorginho ntasanzwe atangura Mikel Merino ntasanzwe atangura Odegaard nawe rimwe amaze igihe anaruhuka uraze no mu ndwi heze yaruhutse vyari bikuye ko ashobora kuza akagira Ethan Waneri kuva gakize akorumva no kukamenyereza cyane no kukamenyereza ahubwo katanze solution yuko Raheem Sterling acha yiplasa ibubafu hagacha haruhuka nde Martinelli kuri Trossard yatanguye kuri attack yatuma Kai Havertz aruhuka cyane ko Arsenal isanzwe yifitiye na benshi bigwari rero ukabona yuko kuri Arsenal n'ubundi yazanye n'ibipeti byinshi sinzi n'impamvu atabihaye umwanya nuko yagomba victoire nyene amaze kubona kwicoboka hariyo nk'igipeti citwa Eli Salah Eddin Oulad Mohamed iki ubona ko gikiva hamwe na Mohamed Salah nyene igipeti c'ikintu uzenye Nathan Butler Oyedeji iki gipeti naco ni kinya Nigeria cyo muri academy ya Arsenal Tommy Setford nawe nyene yarahari Jack Porter nawe nyene no munyegori yari kuri bench ariko kandi hari harutse nk'abitwa ba Kieran Tierney William Saliba ntuze yahavuye yinjira Miles Lewis Kelly yahavuye yinjira Declan Rice yahavuye yinjira yanaronse na carton jaune dakenewe kabisa cagihe hari muri conference ya penalty Kai Havertz yahavuye yinjira Julien Timber hamwe na Gabriel Martinelli binjiye kugira ngo bagarde victoire barenforce groupe iriya victoire bari baronse uribuka yuko iyi Girona ari gitsindo yaronse iba offside byari bibaye kuri bibiri byari bibaye ku bibiri mugani nayo yabatanguye igitsindo Danjuma ku munota wa 26 ariko reaction za Arsenal kuri penalty baronse tegwa na mu specialiste wazo Jorginho ku munota wa 38 ariko Ethan Waneri umwana ameze neza cyane aza gutsinda igitsindo kuri ku munota wa 42 uriko raraba kumwe twabisanga kwa Liverpool mu majurne menshi ngaha ekipe nyinshi mu gice cyambere byari birangiye ni match ya Arsenal ibitsindo byose byinjiye mu gice cyambere pari mu gice cyambere bujya yarangije match icakane nico cinje mu gice cya kabiri hamwe ni cha Stuttgart cinje mu gice cya kabiri benshi muri premier tour babirangije Arsenal no nka penalty uwiswe Sterling arayihusha bica bihera ari bitsindo bibiri kuri bagombye kuma penalty barabe nyene ko ariko Yves urabona Sterling kweri après iyi saison ashobora kuguma muri Arsenal ahubwo ico bari biteze nuko Arteta ashobora kumurekura n'ubu ariko yavuze atoya uzomugumana gushika la fin de la saison à la fin de la saison na uriya erega n'umukinyi batije n'ubundi ushobora no kuba washimye umusaruro wiwe ariko ntibakurekurire kumugumana ariko ni mubi nta mpamvu yo kumugama ubona ko Sterling rythme yaramugoye integration yaramugoye kandi ntugire ngo nuko ataronka umwanya arawuronka ariko ntiyawuvyaza umusaruro gose kuko urya yari we mu subirizi mwiza wasaka ariko bihava ntivyaba neza urumva ko uwo mwana mukiri muto Waneri amutwara ye akanya nuko muri rusange Yves rero utwibutse uno munsi utubwire ingene turaciye ku nkino zose zabaye ko twibutse yuko ndavuga ko iyi journée y'umunani biheze vyose yuko dusanze umugwi wa FC Barcelona utsinze ibitsindo vyinshi ibitsindo 28
niyo meilleure attaque muri iyi Champions League ndavuga muri iyi ibi duhejeje amajoro duhejeje ariko l'équipe ifise meilleure défense FC Barcelone ifise ibitsindo 28 yatsinze inafise n'umu biteko ko twabonye ari babiri no munsi Sergio Girassi yakwiza ibitsindo 9 nawe ariko na nuwiswe Robert Lewandowski afise ibitsindo 9 rero ni FC Barcelona ifise ibitsindo byinshi ibitsindo 28 ariko ego yatsinzwe ibitsindo 13 ariko niyo la meilleure attaque ihari muri Champions League hama la meilleure défense ni yihe numugwi wa Inter Domira yatsinzwe igitsindo kimwe gusa ifise defense nziza cyane gose Inter Domira ariko biranagaragara batangwe banganya na za City Arsenal bayikubise kubusa izi zanuze zo baca bagenda bimwe twamye twita twaza kikingo ikipe zahuye n'amayeke ngo pari ngo mwosaro mubi ngo uraze Inter Domira ibihangange yahuye nabyo Inter Domira huye ariko yarabisohotsemo Inter Domira nayo irakomeye ifite abakinyi beza muri kino gihe nuko rero musanga ivyagenze reka turabe tubasomere classement ukungene yaheze imeze ndetse Yves ucyo dufasha utubwire ingene barrage ariko ntitwaganiriye ku match ya Real Madrid twayiciyeho gato tuvuga tuti nivyo yakinye Real Madrid yaratsinze ibitsindo 3 kubusa tuvuga tuti twavuze tuti yari equipe iri mu biharuro vyinshi ariko ibiharuro bipfa kubera izindi za Bayern zigenze neza namvuga kwinjira mu rukino mu rukino ibitsindo bibiri vya Rodrigo n'ikindi gitsindo ca Bellingham ca Jude Bellingham wiswe Mbappe ntakwataronde oya rero reka ndakubwira impamvu ndakubwira icyo kuvuga kuri no match bicagaragaye wumva ngo ni 3 kubusa mu gino equipe yabagoye yari fite block ba imwe idasanzwe kana mokazi baraniwe kandi niko kameze umva naka equipe kametriza gukina ibintu by'ukuzibiranye bakagira ama transition rapide ko Stade Brest yitwaye neza cyane nuko Madrid nyene yapusa yagerageje gupusa mugabo ntabwo Madrid igeze yoroherwa nuko persa ni Real Madrid imwe y'uburambe bwuko ironse ukazi yitsinda kandi ifise abo bantu bwo gukora izo exploit urabona nk'igitsindo ca Rodrigo igitsindo ciza cyane ca mbere igitsindo chaho umukinyi nyene atsinda igitsindo c'umuataka yego bibyo bikene ku match iri ferme kuri ya rero biba bikene ko bataka babo bakirizo explo ariko Brest yahagaze neza inyuma ariko igahera ngayi n'abakubita n'amantuze nyamwara atebereza umupira neza n'amakokazi bayaronse nuke ngo ni bimwe byo mu ndweze bakenye nande Mundweze bakina Salzburg Salzburg bayitsinze byorohewe bitanu atana tirikadre yigeze ariko ndabona hari ya uwiswe Stade Brest warameze neza nuko vyagenze Yves ibaze kiki gato ntubigaruke iyi Stade Brestois yateye tire 23 Madrid tera 14 bakinye basore ahubwo bobo tirikadre za Brest zari 5 Madrid bakadra 6 zibaviramwe ibitsindo 3 bien sûr possession yari 60-40 urumva ko basi kure na kure cyane ku rugero guko Madrid yabaye clinical yabaye equipe iri ifise nyene efficacité imbere y'igori experience nyene ataje kuva ngo ndahusha ndagira iki ariko wiswe Kylian Mbappe baramurondera biranka kabisa ati wadutsindiye mu Bufaransa ariyo umuntu yitwa Ezekiel Irangabiye avuze ngo raba neza ngo Atalanta yagumyemwe ntitwavuze ko yavuye muri Champions League twavuze ko yavuye muri 8 zimwe zikalifiya direct yavuye muri barrage yagiye muri barrage ariko yari ifite amahirwe yo kuguma muri 8 za mbere witwa Audrey nawe yari kamsigurira impamvu ho muri B-Sport Fans yari kasigura ati Barca iyo itsindwa Arsenal yacifata ikibanza ca kabiri navyo nicenda bitahu bare bagifise impamvu zo kukaza ahubwo Liverpool yo yaregeje kukizi yuko yahejeje niyo yobo yifata bayifatisha ikiza mu gihe yanza ca kabiri mugabo nayo yarizi yuko Atalanta itapfa kurekura
ishobora gukora iyo ntuzi kandi biranumvikana Liverpool ivuga ati dufite urubanza rukomeye nane na Bournemouth maze imisi itsinda gose muri weekend boss Gerard nawe ati Real Madrid nubwo tutarangije muri munani za mbere ati mugabo twebwe yabande wari we wese twomutsinda muri barrage tukabandanya umva confiance uravye Real Madrid no musi ngene imeze n'importe quelle équipe boyitsinda ariko urumva ni barrage turindira ibyo bizogenda boss Gerard na Real Madrid yiwe nabwo abateye ubwoba no wari we wese niyo ngo yoba City tumuramutse cyane rero cyane gose boss wacu kuva hariya kuri Star Hotel nuko muri rusange vyagenze reka dusubire tumira amateka tuca tugaruka Yves atugire kaca tubwira class migene yagenze atubwire ningene mu mabarage tirage so rivyo zoba ku munsi wejo ariko acha tubwira mabarage bamwe amahigwe bafise gutomborana mukanya tuca tugaruka ndetse ari amuhinga bw'ivyuma hari ivyo ariko baratunganya turashobora kugira ngo turashobora kuronka uyundi musisanguza tubwira kuri no journée ya nyuma mugenzi wacu acha kutubwira ngo kuri no journée ya nyuma ingene yagenze ingene yayibonye mukanya tugaruka